bategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 25 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza i Bururi mu ntara ya Burunga kuri dogere Celsius 13. Inyuma y'umutaga hitezwe ikirere kizoba hakirimo ibicu vyinshi i Bururi mu ntara ya Burunga hamwe n'imuramvya mu ntara ya Gitega. Ahasigaye hakazokwibonekeza ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura kuri dogere Celsius 31. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:04 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:06 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.